Nyemerera ndabaramutse cyane mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru ko je nawe tukiri bazima. Iryo ni ryo shimwe rikomeye, iryo shimwe dufise ku muntu wese akiri muzima. Ndabaramukije rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shimiye Imana ko Imana yacu yatugiriye neza, kandi shimiye Imana ko Imana yacu yaturinze. Shimiye Imana ko Imana yacu yatubaye hafi. Izina ry'Imana yacu ribehererwe ishimwe n'icubahiro. Nyemerera nguhe ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira muri uyu mwanya. Nyemerere dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice 22 n'igice ca nyuma cy'ibyahishuriwe Yohana, cyangwa n'igice ca nyuma muri Bibiliya mu isezerano rishasha. Dusangira amajambo y'Imana ari muri kino gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice 22. Turasoma duhereye ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Dusome duhereye kuri 11 tugeze kuri 15. Umutwe w'amajambo uravuze ngo ivy'ukuza kwa Yesu. Ivy'ukuza kwa Yesu. 11 haravuze ngo ugabita nashishikaraga abitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. 12 haravuze ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, tangiriro n'iherezo. Hahigwa abamesuye imvune zabo, kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanye n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Imana itubabarire cyane. N'aya majambo y'Imana Imana ishize ku mutima wanje ngo tuyasangireje nawe. Icoma tukumva ijambo ry'Imana ariko riratubwira. Haleluya. Hari ubwo dusoma canke hari ubwo tuvyumva, ariko rimwe na rimwe tukabifata minenegwe. Ariko nagira nkubwire ngo haleluya, ikintu cyose gifise igihe cyashingiwe. Imana ishimwe cyane. Umutwe w'amajambo wavuze ngo ivy'ukuza kwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Uko Yesu yaduze mu ijuru, igihe ciwe cyo kuduga mu ijuru carageze. Nagira nkubwire ngo n'igihe cyo kugaruka kwiwe kizogera, kandi kizoba kimuzanye nuko azoba aje kugira ngo atware, ajane, haleluya, abatorewe gutaha ubwami bw'ijuru. Bibiliya yarabivuze neza. 11 havuze ngo ugabitanye nashikaraga abitanye. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo n'amajambo atera intege uko umuntu wese ameze, cyangwa uko umuntu wese ahagaze muri iki gihe. Imana ishimwe cyane. Ivyo urimwo namba ubihagazemwo neza, komeza ubikore. Imana ishimwe. Kubera impamvu ukwiye gukomeza kubikora, nagira nkubwire ngo hari ingororano zateguwe. Imana ishimwe cyane. Hari ibihembo Imana izatanga. Imana ishimwe cyane. Kandi abazoba barakoze neza, ivyo bihembo bazobikora. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ugabitanye nashishikaraga abitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Haleluya. Ugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. Aha rero muri aya magambo ane uhita wibona aho uri, aho uhagaze. Imana ishimwe cyane. Uhita wibona aho uri naho uhagaze. Inyuma yo kwibona aho uri naho uhagaze rero, komeza shiramwo imbaraga zo gukora ivyo uri kurakora. Kubera Bibiliya yavuze neza ku murongo wa 12 havuze ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Ndaza vuba kandi nzoza nzanye ingero.
kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'imirimo ye. Imana ishimwe cyane. Bivuze iki? Biravuze ngo ibyo turiko turakora, inyuma ya byose hari ingororano, inyuma ya byose hari ibihembo. Nagira mbabwire ngo muri ubu buzima tubayemo turakora, iyo ukoze neza uronka igihembo cyawe. N'ubu buzima rero turimwo bw'ubukristo, nagira nkubwire ngo komeza, ukomereza aho uri, ukomereza aho uhagaze. Nagira nkubwire ngo ingororano zarateguwe, ibihembo birahari. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuze neza, iravuze ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Ndi Alpha na Omega, tangiriro n'iherezo. Hahigwa abamesuye imvune zabo. Imana ishimwe cyane. 14 havuze neza, havuze ngo subiramo wasome, havuze ngo hahigwa abamesuye imvune zabo, kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Icyo mpajewe nawe twabahigwe, tukabahiriwe kuri wa munsi Yesu naza gutora itorero, Yesu naza kujana abatorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uzobemwo nanje nzobemwo. Muririmbyi wa 36 yavuze neza, yaririmbye aravuga ngo mu ngoro haracari cicaro, ngo nawe urahamagawe ngo ujeyo, ngo abandi bagutanze kwinjira, ngo ariko ahawe haracariho. Kuri refere haravuga ngo wihute winjire, ihute winjire, ihute winjire batarugarira. Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ndaza vuba nzanye ingero. Hari abazoba inyuma, kandi abazoba inyuma ntabwo bazaba baratorewe gutaha ubukwe bw'umwami wacu Yesu. Ndakwifurije rero kuba mu gitigiri cy'abazotaha ubukwe bw'umwami wacu Yesu Kristo. Biravuze ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze.